mu batipe ngaha mu gisagara ca Bujumbura badakora barindira amahera y'abakobwa bivugwa ko weye unakura agafaranga z'abana muke nini tubambega amako singo uko naongi singo erega umva nakubwira umuhungu abaye singo niwe aba yabishatse mugabo abakobwa barabura babatereta rega se umukobwa umwe bivuga ko abakobwa benshi donc wewe nta akazi kawe nako kurya amahera y'abakobwa jungo najiona ko handsome boy nini yani banamuke wanakupigania banakuletea marare kazi yako tu ni kuraba demu tu babimvuga ko none urabuze umuntu kuvuga sinzi mugaje namahera y'umukobwa kandi naho noba ndayajya peti tuba dukundanye none amaye ni bibi afise ubundi umuvye yamuha akakuzanira n'ubwo buzima uzobamo kushika l'homme d'affaires yes no muri affaire numva ko nivyo birimo nivyo yenda ndakubaza travail bisaba travail travail niya oui travail Hello bakunzi ba Bujahi TV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye Bujahi yarabemeye kuza irabazanira abastar abanyagihugu bato bato kugira tuganire hari ikiganiro dufise kuri Bujahi ca turaganiriza abana b'abakobwa ubuzima babayeho ubu naho twashimye kuza turabapangira tubazanira n'abahungu kugira ngo tumenye nabo nyene ubuzima babayeho kuri kamera za Bujahi TV tukumwe n'umwe mu batipe baba ngaha mu gisagara ca Bujumbura twashimye kuganira nawe hari ikiganiro twigeze gukora turaza kukigarikako niyo mpamvu twamurondeye turakwakire kuri micro za Bujahi TV. Merci beaucoup. Murakomeneza. Yego. Ku bantu ndibazana bashobora kuba bakubonye kuri n'ubwa mbere nibaza ushobora kugaragaye kuri micro za Bujahi TV ariko bwa mbere mbega uri muntu ki witwa nde amazina yawe yose wiswe n'ababyeyi je nitwa Ndikumana Alain Ndikumana Alain avuka he avuka mu muryango w'abana bangahe yize amashuri angahe primaire secondaire yabyize he nimba ari ngombwa na kaminuza ana kibazo ni ngombwa ndabivuga ko abimbajije mvuka mu bwiza mu muryango turabana batatu mugabo umwe yarapfuye dusigaye turi babiri je na mushiki wanje mutonya primaire nayigiye kuri Notre Dame secondaire ndayigira kuri Komibu nahereje kuri STI informatique de maintenance nayize amezi 3 je nabona ko ari stress natangiye kwironderera ubuzima rero umwanya wo kwiga nabona ko ndiko ndatamina rivale y'abandihira Ndikumana Alain asanzwe akora iki mu buzima busanzwe jewe mu kirundi navyo nzi mugabo ndabizi mu gifaransa l'homme d'affaires any job shira mu kirundi rero mu Rundi ego akazi akariko kose je ndakora iri muradi tu ndonke kimbesha bakunzi ba Bujahi TV umutipe twamurondeye kubera hari donc hari ibintu byinshi bimaze imisi bimuvugwa ko niyo mpamvu twamurondeye kugira tuganire hari ibintu byinshi bimaze imisi bimuvugwa ko mbega Ndikumana ararubatse kubaka iki arafise umugore babana oya nta mugore mfite ku makuru dufise hariho amakuru twagiye dutoza ibintu byagiye bivugwa ko urafise umugore mwabana sinzi ko mwatandukanye bivuga ko mwatandukanye mufitanye umwana nibyo yego ya niko aravuze ngo ntiwubatse kandi warabanye n'umugore wowe wumva ushumwe nambwiye narigeze kumva ko wigeze kubona n'ubu nukuvuga ngo mwaratandukanye yego byarashize long time acigiye kinini cyane hari ikiganiro deruka gukora mu miseze n'umugore wawe tumwita umugore wawe kuko mwarabyaranye yego je n'umugore mfise umugore wawe kuko mwarabyaranye ababyaranye bose n'umugore n'umugabo
donc impamvu ndahubajije uko nuko mwarabyaranye kandi murabana n'igihe kitari gito. Yeah. Niyo mpamvu tuko turavuga ko ari umugore wawe mushaka ko mwaratandukanye ente murashaka gusubirana ntaho bizi. Niyo mpamvu tukubaza ati ni umugore wawe kandi tukabihagarara ko ari umugore wawe none we ntubyemera. Why not utabyemera? Na eta civile mfise nta n'indoa mfise. Mugabo hari ibintu muri iki gihe biharaje warateye ivi usaba demande amafoto arahari utera ivi uramwambika bague de fiançailles. Ivyo nivyo None ko bibanje kugutwenza. ko ari vya long time oya makuru yakuye. Ega Bujahit ntayo idakorera turarondeza hama ikindi nacu je n'ukuri kwimana iyo mask kirambangamira niki kwiki wambaye mask nakubashe gusa ahandi ho naragize isanganya umunwa ukubona sikwimeze wallahi meze gute twereke sha tunibaza ko habu twinena kwa oya kwanza wanashima na corona iyi microphone yanyu sindayize gerageza umanureho gato kugira abantu bashe kukumenya urirogwa oya umuntu uravyimvye turabe gerageza ushaka kuri kuradohenda rega uravye nukimana uravyimvye au mwanamke uligomba na akakupi nengo umukobwa yangu bita mu maso ninde unavyamini ko gani ata ugangi umukobwa arakubita umuhungu oya nuko ngo uranse kutwereka amaso yawe uratse kutwereka nakwitavye mugabo na umuntu asishobora s'il vous plaît Juxi urabyumva gute tubandanye umviriza ndazi yuko Bujahit TV ari chamamari hivi utafurahi kweli wakinionyesha mdomo na vimba sasa siamini kama mdomo na vimba juu nakuonyesha tukiwa pamoja ndakwereka turi kumwe ndabereka ndabaonesha kini ubitiki ha ndikumana ale murabona abakunzi ba Bujahit muri yase kutwireka peut-être ko ashobora kuba afise uwo munwa koko uvyimbye ntawomenya tugaruke kwica ikibazo cy'umugore wawe amakuru yagiye aja hanze ale avugwa ko uri mu batipe ngam gisagara ca Bujumbura badakora donc barindira amahera y'abakobwa bivugwa ko weye unakura agafaranga z'abanamuke nini urumva nibyo byiwawe gukura wigize umukuzi tubivuga uko nyene hariho abakobwa dora tuganira akavuga ngo sugar daddy biki nibiki rero wewe sinu sugar daddy gusa ahubwo ujya amahera y'abakobwa none ibyo bintu nawe wahora ubyumva kuri jewe ndavyumvise kuri wowe ubwa mbere ubyumvise mbega ko ari ubwa mbere ubyumvise wibaza kubera iki babikuvugako kubera iki wowe baba babikuvugako babimvugako none urabuze umuntu kuvuga je sinzi mugaje namahera y'umukobwa kandi naho noba ndayarya peti tuba dukundanye none amaye ni bibi l'homme d'affaires yes no muri affaire numva ko nivyo birimo nibyo yenda ndakubaza bisaba travail oui un travail umviriza sha ibyo abantu baravuga umuntu niwe mubuza kuvuga mugabo no mukobwa wa mama hera turi ayi rega se umukobwa umwe bivuga ko ari abakobwa benshi donc wewe nta akazi kawe nako kurya amahera y'abakobwa jungo najiona ko handsome boy nini yani banamuke wanakupigania wanakuletea marare kazi yako tu ni kuraba demu tu hiyo handsome binakuwaga tena hapana wanawake wenyewe wako krizi bonye ni warakinyi hiyo handsome unye ntibabikonta ni hela kwanza bakonta mahera ibyo handsome ni kwa kundi uzoguma babara umutima nko muza sura handsome gaba abafise ubundi umuvye amuhaka yakuzanira n'ubwo buzima uzobamo kushikanya uvuze ngo naguciye mubuze ngo abafise ubundi muvye ayamuhama gaca kuzanira niko bimeze ibyo bivuga ngo by'ubu handsome
abikora gitena donc biramaze gushikira nk'umu girlfriend wawe bafise nk'uwo mutama canke uwo muvyo ayamuzanira hama mukasangira bamaze gushika simple mari byo bavuga nibyo oya nabimenye mu nyuma ca ndacancel byabaye wabimenye ku mukobwa umwe canke byaye bimaze kuba ishuro nyinshi ku bakobwa batandukanye ku mukobwa umwe kandi je n'abakobwa je abana ku mukobwa umwe byaye bimaze kuba nimba ari umukobwa umwe kandi twe tukaba tuzi ujya mwabyaranye nice wo bita Shadibu di Burundi barigeze kubona interview by the bakunze ba Bujayi TV uyu n'umutipe wabyaranye na muraravye ikiganiro twashize kuri YouTube channel ya Bujayi TV umukobwa yitwa Shadibu di Burundi mwaramubonye niwe babyaranye no muri interview yarabitubwiye Alain acavuga ko ni muzazi mwenzake ntibigeze donc ni muzazi mwenzake ntibakiri kumwe ibyo mpamvu twamuronderera mbega Alain wewe kubwi wawe wiyumvira iki kuri abo bahungu nimba utarimo urabiduhakaniye wiyumvira iki kuri abo bahungu yani bana umwe banategema amafaranga kutoka kwa mwanamke mva ndakubwira ikintu kimwe wowe kubifata uko bitari niko uranyumva kandi si buri muhungu wese ngo aronke umukobwa mu amafaranga mu ruhande rumwe navuga yuko ari chance mu ruhande rumwe ni chance mu rundi ruhande twebwe tubibona tubona yuko ari ukugayika ni bahati Gero ukipata mwanamke akupatia franga ni bahati. Ni bahati. Ni chance. Wazo ko ari vya bose. Ni bahati yako. Hapana mie wavuze ku bandi bahungu. Hapana jewe. Bisikwezi kulaila mwanamke. Nilikuwa nazikula naona ndaziga. Nazi ahava. Acha kula mfuko mwanaume mwenzako. Ikiganiro kiraryoshe bro. Bagenda gusabye mbere open. Kuje nakurondeye ko akonzi ko donc hari ibintu bikuvugwa kwabihakanye mugabo je wamaze ku wagiye useruka gato mugabo biraboneka ko ari ibintu uri kuratunyegeza. Erega naho wowe yarya ni sawa. No yaronka no yarya. Ngana no yaronka no yarya. Wewe uko bayatujya. Basi tubihagarike ngaho. Ikindi kibazo nagira ndakubaze. Nka wewe ubwawe niki kintu uhanura umugore wawe rya mwabyaranye ikintu muhanura aba muri kamera okay ikintu no muhanura je ntaco mbona parce que ugera kuze arazi ivyo arimwo hari umuntu ushaka kumuhanura akacifata uko bitari so yisira kwigisha ujya arakuze afite abana arakora numvise ngo ni Shadibu shani Shadibu numva Shadibu no azoronka nabandi bamuha impanuro paraje erega impanuro zo wazirakeneye kuko muraziranye mwarabanye kanini uvuze ngo twarabanye nibyo twumva nivyo twarabanye eske ico gihe twabanye yari love gusa nta mpanuro zari zirimo askera kubwira ni sikio la kufali skida mu Kirundi navyo nzi sikio la kufa alisikii dawa ugutwi kupfuye ntikumva umuti umugani usiguriye ndagusubiriyemo shobora kwanza ndamuhanura gute kubera iki kama mke wako wewe mwenyewe ulisema yarakubwiye yuko mzazi mwenzake passé byarashize none uri kumwe n'undi iyo ni vie privée yanje vie privée aye
This Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat This Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat This Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat This Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat This Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat This Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat This Food bituma ngira amagara meza. Eat This Food mama we waje hageze uri baba lao. Tuambie kama uko single au uko na wengine. Single erega umva nakubwira umuhungu abaye single niwe aba yabishatse mugabo abakobwa barabura babatereta. Muri uyu mwanya uri single cyangwa oya sindi single je ndamufise na nani nachikana nani acha kucheka wallahi siko single wallahi nitakuwa single aje aje tu handsome boy nishakwambia wahesama bikuwa gitena shidi ivyo vyo wahesama nibikibaho mwanamke atenda atabeba handsome mu salo. Sasa ibintu shakuwa tamarana inuzenya imishatsi indwi imwe utakira bebasura kure kusaro sasa batayitiyare hani bazoca abantu uzosubira kumbona. Alendi kumana bashikikano kiraryoshe abasanzwe kodako tugaruke ku mubiri wawe. Ndiko ndabona amatatuaje menshi ku mubiri wawe ngira hari nizo ufise zitagaragara. Tugusabe ugende uratwereka imwe utubwire ico bisigura. Dafise yonga kwanza. Handitse ko life goes on mu Cyongereza. Life goes on mu Kirundi. Abatakizi barakibaza. Sinakuriza misi yukiru nani Anglais. Urakizi Bujahid. Life goes on mu Kirundi. Iyi Bujahid TV nikoresha abantu batize. Hama wanagishize ku bibanje gute? Ibi byose byo mu Gifaransa. Sigurire rero. Niyaje. Life goes on. Amajambo atatu. Life usubuzi. Okay, ubuzima burabandanya. Life goes on. Hama bijya nabyo. Ala linye. Kusoma itakuwa shida. Birisikizika. Iyi ni tariki umwana wanje yavukiye no 24 z'ukwindwi 2018. I remember. Igihe navukira. Nazomvuga. I don't forget. Igihe mama yapfiriye. Kwa mbere tariki imwe mama yapfuye kuri Bonane 2010. Wani irishugwe. Aribona irishugwe niryo umuntu nari niteze yamaye ndarishire kumva ya mama. Irishugwe. Yo bari nice. Nice nindi. Shadib di Burundi. Shadib ndi bita. Umuntu wari witeze agwishuguza gushira kuri ko kwa mama Nice ni yana mubonye mama uyo Shadib. Ni yana. None cyo uvuga? Na navyibutse me ibyo bya Shadib bijubo. Uyu muntu yaguhaye ishugo nindega ndikumana. Numugenzi w'umustromi yagiye muri France. Ku bantu bakurikirana ama stati zawe ku mugoroba twakubonanye ibintu dushaka kudusigura tatuage ni iri inyuma mu mugongo
hari amasitati yagiye asirikira mbega ujya ninde uri umwana wanje ushaka kutwereka ikibazo ringa ku mugongo dusoza alendi kumana nagira ndakubaze nk'umujene nga mu gisagara ca Bujumbura hari ibintu byinshi bigenda bivugwa nyine kuvyerekeye abatipe usanga barya amahera y'abakobwa mbe wewe utarimo watubware ko utarimo niki kintu wohanura abo bahungu bagifise imyumvire imeze uko bicara bavuga ngo barindire amahera y'abakobwa bazanira niki kintu bon we nturimo mugabira hari ngaha hanze mbe niki kintu wobahanura wewe mbo umviriza ijambo kwanza ni fo ni bibi kurya amahera y'abakobwa ni bibi nishura ni bibi bon kuri jewe ndumva atari byiza si byiza wowe namushora nuramuha amahera kuva kunda kandi bon ntanguye gukora vuba urumva sindaronka kuma kandi ndafise nta nomo okay anyway ukungene wo bivuze uvuze ngo baricara ngo kugira barindira amahera y'abakobwa barakora barakora ndabafise abagenzi barakora uzi gituma bakora première fois ategeza kubegwa deuxième fois nawe yotira peu importe mugabo ujya mukobwa ariko aravizira amubone yuko ari smart umva yo atari travail nagira mubego mu mahera babahaye oya ubanza kwanza uri prepara unagira mubego je ndimo apana we nturimo babego niki kintu wobahanura none oya rero we ntuvyemera ko bahari abahungu barahari sindababona barahari ndavyumva ni nkuko nawe uvyumva niziye manuro rero wotanga nkuko nawe uvyumva niziye manuro wobaha abahungu nakubwiye hari umuntu ushobora guhanura akabona ko kurikuramo uramukura amasano so mu Kiswahili wanasema hivi reka ndakivuge mu Kirundi juwe nabonye Igiswahili kirakugura nikavuge mu Kirundi decision ya nyuma n'umutima w'umuntu woshobora kuba uri kuranyumviriza ndiko naguhanura kumbe umaze gufata solution yawe ukambona yuko ndiko ndatumwanya so je fisi jo nkora nta mwanya afite guhanura abantu baba papa abantu b'abahungu none birafise ingaruka mbi je bakunzi ba Buja TV nagarageje kumubaza uyu muhungu muganda umbumengo ibyo navuze biramuraba cyane binamugusa kubera mwumvise ko atamuco aduhaye nta n'impanuro afise yobaha kuko nawe bigaragara ko arimo Alain reka tugushimire ku butumire bwacu witabiriye kuri Buja TV hama utubwirira abakunzi ba Buja TV bakore subscribe na share na comment ndababwire vuga je nako nditeretse na telefone tubwirire abakunzi ba Buja TV bakore subscribe kuri Buja TV na share na comment nyene udushimira canke ukora narumvise na Shadibu subscribe yaramugoye kuvuga ndabwire abakunzi ba Buja TV bagire subscribe na comment na share twe twarize kandi twize ibintu nk'ivyo onye ni fucking action so nawe urakoze waruzi uko ari sava hello bakunzi ba Buja TV basha je ndashaka numva imbavu ziriko ziranye mwakoze cyane kumva twashaka kuza turaganiriza bamwe kugira turabuze mabayeho turaronsa umuco mwakoze cyane gukurikira ibiganiro byacu nakagaruka tuzosubira